Alright. Hey. Ndetse barakubwira ati nizira films igisigaye twikomereza kandi presenter ni yindi turi kuri Kim Production kwanza ndabwira ati muri kubona Jessica basa ko bisanzwe Vyisikiro Emma Bru ndetse films nabo bagize uruhara cyane rukomeye muri no cinema we barakwereka ko yarashira mu tuntu tuziki muko barogenda murumva ni Enili nawe ubwiwe yaranditse script ndetse Samson ndetse director akakubira Emma Bru kandi ibaza ivyo bigori karakura cyane ubagatirateranije rero bamwitwa nde Zila Films ndetse yo ni company ndetse ndibaza ikomeye cyane ihumuye ibaza rero wakoze akantu ka editing ni Emma Bru umugabo afite ibikorwa byinshi barakwereka F2 Kids nawo bilimo nabo babaye aba photographe ndetse baba directing kimwe cinema yanje bayisungu gute ndicuza mbega twicuza ibiki dutangira nyara umusaza disi wabangamiwe ndetse umerewe nabi disi ni handi bakubwira ati kwicuza mbega ni giki disi y'umugabo dutangira nyafise amaraso menshi ndetse yakubiswe novuga ati yuko byabaye ikintu gikomeye cyane disi yo nawe ari kwiyumvira bikamurenga kubera ko guhohoterwa cyangwa kubabazwa ariko turaza kumenya intandaro ya byose ukuntu vyagiye biragenda disi umugabo urababaye nibwo gukora ibitangaza kuri inosi mvire yamara ugaduhisha kumenya ivyejo ndetse ukaduhisha kumenya ivyejo bari kubwiye ari kwigdomagana mu mutima utiye kuri jewe yo mana yanje mu ijuru utatugisha inama ku bikorwa udukora ko buri kubera ko utatugisha inama ku bikorwa kugendera dukora ko niryo majambo ari karibaza uyu musore ubangamiwe muri buno buryo ese mbega ariko byari bikwiye kumera abari nk'ijoro ryo mwijima yo kandi uteye ibuye hatabona yego uzoritana yo ese umusore yakubiswe ndetse ari kwigoberera mu mutima wiwe yidodoma abwira Imana yo mwijuru ati kubera iki utatubwira basi bigiye kuba kubera kwa inosi abenshi n'injyajya abenshi bamaze kuzura ikibi gukora ineza byarabananiye kubera iki na sinema yanje bayise ndicuza ivyo turaza kubimenya kandi muraza gusobanurwa kumwe nanje ibisigaye twikomereza kandi ne bukibuki dutanga uyu musaza ndetse ubangamiwe muri ubwo buryo impunzu zose zuzuye amaraso ikintu cirekeye amaraso barakwereka Emma Bru nawe yabaye presenter twibereye iwacu i Burundi ndetse n'amazina y'abakinyi bagiye bakina bakorakora ndetse ba prince bose baba barimo ndetse baba barabitumika babikwirikirana kubera ko naho kubikwa atari bene n'abariri bose barimwo ba Samson nabo babirimwo bafisemo uruhara ewe Imana yo mwijuru kandi riki nacu mwisomera amazina kubera ko tuba tunarusha kubera ko dukora ibintu byinshi cyane ariko gusa Sara sinirwa kutamuvuga kuko basara nibo bakobwa bonyine babangamira ikiri hano dutangiranye ku rugo rumwe ubwo rugo rumwe dutangiranye nago barakwereka babiri ofisa kayekuteri mu gutwe bari kumurinda umusaza ndetse ku ruhande ndetse bari kumedita kandi bose baratuje ubuzima dusaba gutuza barakwereka rubavuye yambaye costume n'ufate gatariyano naho katabera urambonera imibare yambaye agasuti agakoti naho katabera kandi bose baratuje komerewe cyane ubwanwa bwafutse umunwa ngo ubwanwa bwafutse umunwa byari bigoye kwiyumvira ndetse no kwiyakira ku mufasha wa Emma byari byamurengeye gose byari byabaye ibirenze cyane kubera byasa nk'igitero niyo magambo turi kumva ndetse inkuru ari kutuganiriza barakwereka equipe y'abantu bane muri kano kanya disi bakuvira muri ino nzu nta jambo baravuga abagabo sindabona ikintu gituma bavuga ariko inkuru ikomeza kutubera inkuru barakwereka uwambaye costume ndetse uhagaze muri ubwo buryo uteye muri ubwo buryo jereka ndabikurikirana impagarare muri ino position kunuku dukwirikirana turaba ukuntu twohagarara muri position ya nyayo baragusohokera urupangu ariko nitoze ngo ibyo bahanye bakora nibiki
ndetse uko basohotse ndetse twibereye iwacu mu quartier ndetse hari iwacu i Burundi ntugerwa n'ahandi basohotse ari bane harimo n'umugore umwe basatira akantu k'akamodoka ndibaza kandi urabona ko kakoti jejeje nimba ari ikintu cya mbere zo kubaha agakoti ndetse baje bubugurira ndetse umuntu mukuru kugira ngo ubanje rigaburiya gutegura ababikeneye umuntu yambaye agasutura mu protokora disi bose binjiye imodoka abandi bakora ishoka ndetse urabona yuko abari n'abarenzi kandi bahagaze bemye bafise na za telefoni bitwa ngo King zimotorora zimwe za kera ariko n'izijya telefoni zikora kakazi ko kuvuga ati ibintu bimeze neza biri sawa twinjira ibarabara iwacu i Burundi turikobereje turegereye kandi sinema nk'izi zitangura buke bikarangira wemeye kubera nta sinema nigera sobanura mbi narahezagiwe n'Imana asobanura sinema ikeye kandi twicaye mu muduga niyumvira ku bibaye byasa nkaho inzira ziduhera byasa nko kumenga amarembo yose yamaze kugagwa namenye uburemere bigira kubana n'uburibwe bw'agahinda umuntu namenye uburemere bigira kubana n'uburibwe umuntu ahura nako mu gahinda kubera ko umubabaro n'udutuze twebwe no kwicuza kudasanzwe ku byari bitubaye ndetse no kwicuza kwa cyane ko ibyari bitubaye ko niyo magambo turatangira na sinema kubera iki aya magambo ari kugaragara muri no nzira byagenze gute ko tudasobanukirwa mwa Barundi imodoka yaragiye iragukomereza umuhanda iraza ariko ntiturasobanukirwa kandi uriya mugabo yambaye agakoti ariko gusa umenye yuko twamubonye iwacu i Burundi erega narababari ati jewe nzoshigikira Burundi kugeza ku rwego rwa nyuma mpaka umuka wanje upfuye kubera ko pasiteri yampanuriye ko mfise urukundo muri jewe uzi urukundo nicaranye erega dutangira buke kandi bakarangira bemeye ariko sinema ziza mu mutuzo nizo sinema tugiye gukwirikirana nico gituma nanje natuje mvuga ati reka ndabe igikoko kimeze neza erega ko imisi yagiye irasa ndetse imisi irasa ntingana ntibatubeshe ubundi bahagaze hano bapiga parikingi hakuno bapunga feri hano hari igihe ugenda ego shika ku isimbo ry'inuma hari igihe ugenda bashika ku isimbo ry'inuma mugani gifise intango buri gihe kigira nihere nubundi nivyo kubera ko abayitangurira akabona iherezo kuko na Yesu yarabivuze ati ngo jewe ndi Alpha Omega nditangurira nkabanongera nkabayiherezo twari twiyizi nk'intare z'ingore twari twiyizi kumwe ngo turi nk'ingore intare z'ingore kuri no ncuro ntacyo twari tugifise cyo guhisha ntacyo dufise cyo guhisha kubera ko byose byamaze kuyangira byamaze amazi yari yamaze kurenga inkombe umugore wa Ema kubw'umugore wa Ema mbega uwo mugore wa Ema yakoze ibiki umunsi akatubonana ibikoresho bya gisirikare buri munsi tubonana ibikoresho bya gisirikare tashi yuzuye amaraso ku mpuzu umuntu agataha yuzuye amaraso ku mpuzu kubera imirimo twihaye gukora gutsimpataza amaraso cyangwa kugwanirira intsinzi badukunda cyangwa guharanira icyo tuba dukeneye twaje hakuno rero sasa mu karere reka tubirabe rero mwebwe mukomeze murabe mu verifie buri kimwe ko gihagaze neza barakwerekana umusaza yabarongoye arabazana hano mama wanje mama wanje aba sécurité over 005 uratwumva over 005 yakugenda bumva mumbwira ukuntu bimeze ndabafise mumbwira ukuntu bimeze urumva ko bari ku gipimo kandi bari kuri target kandi bahagaze neza ku ruhande rwanje imeze neza 005 uruhande rwanje nanje rumeze neza urumva yuko position zose zibazagajemo neza zimeze neza iburasirazuba bimeze gute iburasirazuba bimeze gute 005 niyo kode y'igisirikare Iburasirazuba bimeze gute iburasirazuba ko mutako muravuga bimeze gute we umutekano ni wose nta kibazo murabe neza mukomeze mufungura amaso murabe hano hari ikintu kidasanzwe kigiye kubabera ibaze kubura umusirikare ugakoresha amakode 005 iki kubera ko amaze gutahura intsinzi ko umusirikare buri umusirikare wese ahantu ari yiyubahe kubera ko umusirikare arakomeye cyane ni watu muri kano kandi ndikunda twinga kubera ko umutekano arakomeza kuwurinda twabagendeye disi haraho bateye muri ako kanya bagendeye mu mama karibu amahoro neza n'amahoro Ema mama wawe
ni wewe Bana yanje yo ni inkuru kweri yo kubona umwana wanje yo ha Imana ishimwe kabisa disi umuvyeyi yaratangaye kubona umwana wiwe uracyari muzima yo mwana disi birababaje kubona umuntu wari uzi ko yapfuye ugasanga aracyari muzima ndetse n'iteka rya mbere dukwiye gushimira Imana disi ico gihe umusore wacu yehobeye mama kubera ko urukundo ni rwinshi buriya mwese mwabajene mumenye ko ibintu cyane dukwiye kuba twiza twubahe mama natwe aho turi umutekano ni wose umutekano aho turumeze neza urumva ko bafunguye amaso bo bari abapampe abo novuga ati kari nk'abasekirite abarinzi bakomeye cyane narinzanye abashyitsi rero je ndisubiriye hakuvuga bikagora gusobanura hari ibintu ukeneye kuvuga mbwa bikagora gusobanura mwe rirashobora kuremera kurusha amabuye disiyo hano Emma yasa n'uwabuzahera yisobanura Emma yabuze icyo agomba gusobanura n'inyabaki nicyo kwiye gufata byari bimuboshe mu mutima kuko ivyari bimuboshe mu mutima byari birebire mama mama bwari heza ntabwo ari heza tu habaye ibiki mwana wanje yo Reko tkurira ni wo kuri kurarira mbwira ndi mama ma petit frère mama inde yo mutoya wanje naherutse aje kukurondera ushaka kumbwira ko yabaye byagenze gute mutoyi wawe yo batanguye gutsuja inyuma mutoyi were batwereka mutoyi we byamugendekeye gute iri fuwe ko dukora buri kimwe kandi tukabiraba neza munavyumva neza ati nivy'ukuri mes amis t'inquiète mwebwe b'inshuti zanje mwebwe icyo nobabwira ni kimwe salut bite ok est-ce qu'on peut faire un petit dialogue uyumva gute gashaka bebe kwanza kubura kino kintu urabona ibintu by'ubuzima kiniki ico gihe abahungu bavuga n'igifaransa eriga barateye imbere ntugire ngo umurundi kiniki igifaransa barakivuga ico gihe batanze agatelefone ku mwana wo mu kandi bari gupanga mission y'ikindi kintu ariko badusubije inyuma tumaze turabati mbega petit frère vyagenze gute ko umuhungu ageze imbere y'umuvyeyi agatangura kurira kandi mbonye hano hantu ukuntu bavuga ati genda utuze igisigaye we turi kumwe urana abagabo kandi baba batuje cyane kandi bavuga n'igifaransa buriya abantu nk'aba bafise ibintu by'ibikomerezo baba barize n'indimi Non, c'est pas nécessaire de me demander qui suis-je, imbécile. mba nkeneye kukubaza ibirenze kandi ntugire ikibazo kandi nkeneye kunyumva muri kano kanyu ntahure Pense à son nom. ndakumva d'accord Et voilà la bonne question. sawa muragize neza ku kibazo cyiza mu mbari L'idéal est de vous expliquer quoi qui se passe pour le moment. ngomba kukwesplika ndagutahuze Envoyez 5 millions de dollars au uturungikire imiliyoni 5 muri kano kanya 58/68 et le numéro de compte. ndetse niyo nimero ya konti batanze nimero ya konti numva babwiye ati twebwe turumva dukeneye kukubaza buri kimwe kandi ukanatwishyure kandi uragize neza kuduha ikibazo gutahura ikibazo cyacu dukeneye miliyoni Ok. uzirunge kuri iyo kode kubera ko hari ikintu kidasanzwe tugufitiye muri kano kanya kubera ko bwacu tumaze kwishikira mu karere sawa ndabatahura ibyo nuko murambwiye Vous avez aussi 30 minutes pour régler wewe tuguhaye imeta 30 kandi kuba wamaze gutunganya buri kimwe la question. Fais ce que je te dis. Mais j'aimerais savoir. Pas de négociation. nta byo kunegosia byo kuba turavugana tuvugana iki n'iki nta birenze nkeneye kubikwirikirana ico ni igifaransa kandi barabikwirikiranye ndetse ico gihe bakoze kantu k'agatwiko batelefonye umuntu aranaduha inimero za mama wawe gusa tukwereka gusa atuturukira miliyoni kandi banatanga na kode ya konti y'iburi kimwe kugira babikwirikirane kandi ijana ku ijana baba bahagaze bemye karibu cyane narongo murazi guteka Feri vraiment urazi guteka urazi guteka ndetse ari gushimira umugore ngo babagabo bagenda hanze ngo kubera umugore wabo batazi guteka vraiment wowe kwije byose wowe kwije byose kwije n'ibisabwa kandi umenye yuko abagabo bari muri target y'igipimo kanaka kubera ko twebwe bw'iwacu bafite kandi ntabyo kwirwa turanegosia kubera ko ntidukeneye amajambo menshi niko bakora karibu cyane karibu chérie baruye bafungura
buri munsi bamwe mu bamahazi barakurika abasaza barinjiye basanga abantu bariko bararya ariko gusa abahungu ntibazi kubaha indya jendi nka jewe ngeze ahantu bariko barafungura ndamaze nkakubwira ati manzi urindire kumbwira kare kubera ko namaze gukaraba kare kubera ko nubaha ivyo gufungura kubi sinayibona twatuvuye muri twiteguye buri kibe kimeze neza ariko nta kazi ariko ndafungura abahungu ico ndabonye ntibazi kubaha indya kuko jewe hari umuntu yambwiye ati ngo karibu dusangire ivyo gufungura bya sasita kandi ari ngozi nemeye gufata volcano ngende gufungura kubera kubaha indya njya dusangira ariko birimo Yesu umuryango urishimye kandi bameze neza nta rebidisi amakuru y'iminsi tumeze neza turaho turashima Yesu iki niki hari bishasha twarenze tubatemberera buriya bushasha bagihari kandi munyihanganire cyane amazi siko ndumva reka rasohoka neza kubera ko bwabo sindatahura impamvu gusa mugabo uko biri kose biraza kugenda neza Desi bateye umugabo bibereye mu rugo bako barisangirira ndetse ibyishimo by'umuryango ndetse bari gutwenga ndetse barakorana di bangeze neza umva nibanga sinkwiye kumenya kuri ino sinamabanga wamba wicara ngaho ariko kuri ino si twebwe nta mabanga ahari wowe ushaka kuricara ngaho ushaka kugira iki niki kumenya ko amabanga birakabana ariho gusa ngo umenye ngo amabanga abiri ngo ntabangikanye niko kantu yivugiye umugore yasize abagabo ariko arafunga turi tugufungura kubera ko n'ubundi abagabo yuko turagana nitwa dukeneye abantu b'abagore ndetse umugabo yarebye umugore disi bimeze bite basaza bamweretse ikiriro bamweretse muri telefone abana na mama wiwe iminsi yose saa moya ku ishuri iminsi yose saa moya ku ishuri kugeza igihe cy'isaha indwi kugerayo umushoferi yamacira iminota 15 kuza kumenya umushoferi yamacira ku minota 15 ananeza ko dufise iminota ndetse bari gutanga raporo ikomeye cyane kandi buri muntu wese ahantu aherereye akazi kose akora azahora yiga gutanga raporo bitanga n'iminota myinshi cyane reka nange raporo reka nange nanje raporo iriga buriya ibyo byose tubimenya hano ibyo dukora byo tubimenya hanyuma dutanze raporo iga bose kira muntu wese abafise hatangira raporo ni nko kwiyo wanje naje nabwo ati mbere ko nanga raporo manzo mi raporo kubera ko jewe namaze gutahura intsinzi ya raporo yari ibintu byose byakozwe neza ego hasigaye ko aho bukira dukora igikorwa aho bukira dukora ibikorwa nawe waratanze raporo ku ka audio nuko bikorwa batwiga twibereye mu modoka buke buke turi kwikomereza twigira kandi ni kwa kundi nyene ntituri bibiharire kuko twaramaze kubikorera twageze hakuno turamaze turaparika kidogo turagenda buke buke barakurika tugarutse ku kigo cyo kwishuri pito ndabona ico ni kigo cyo kwishuri muri ako kanya barakwereka hari ikiremwa cyari gifise agashakoshi nacyo kirimo nacyo giza gisatira umuduga ico kiremwa batanze sari havuyeyo nyakubahwa bite bitumeze gute we mwari mwashavuye mwihangane kuri bino bintu bibaye mutari mumenyereye babahinduriye umushoferi mwihangane ku bintu mutari bibaye mutari muzi umushoferi ujya bamurungitse ruguru ubu rero nta kibazo mutwihanganire ndetse umwana w'umukobwa bamwihinduriye ngo umushoferi ngo uyundi bamurungitse ruguru ariko gusa mugabo n'abanyabwenge babahunga ico nabonye coco gahunda bazikora neza kubera ko baca bugufi cyane kandi bavuga batuje ndetse undabire ndetse mu karere baratukuretse uwo musore nawe ari n'imbere aricaye aratuje n'agakostime yama mu gakostime kubera ko yaramaze kukiharira wa muduguraze natsi umugabo nawe atangura kwicira bukiye kwindabire kano hantu uwakanure hano hantu iyi modoka yaraje iraza ihita iparika imbere y'umugabo guparika imbere y'umugabo ndetse yinjiye asanga kana gakobwa k'akanyeshuri baricarana kandi afise n'igikoresho mu ntoki cyo kuvuga ko ibintu bimeze neza kandi nta mubosi agira imbere
ko hinjiye undi muntu ninde ko hinjiye undi muntu ninde yamariye umukobwa ntazi ko gahunda ari tageti canke igipimo nawe nyine ubwiwe umukobwa babona abantu ntabazi ko hinjiye undi muntu ninde nico kibazo yibajije ariko gusa iki n'igipimo tukubera kubona abagabo ibwira nabonye igipimo kibariho kandi bakora bikwirikirana kubera ko nibo kubikora nta bandi bo kubikwirikirana ya twegera mu modoka buke buke ndetse mu kubugendera umugabo urunguruka hirya no hino ariko sinibaza ati bana bagabo ko barabera mu kubagendera kano mestre muhagaritse imodoka munjanye hehe muhagaritse imodoka mu ntwaye hehe dishaka n'agakobwa baragashimusi nikabeze ariko tuba twamye kariyo diri kariyo mission gusa kene nikabeze ko bagashimusi mbega bagatwaye hehe tekereza nje umutima n'abasekirite mbere ko dukora ibindi yabwiye bodyguard wa mbere asohoke akanati manzi utekereza 05 mubibona gute 05 umutekano ni wose ubusubiza gatanu umutekano ni wose ndabajije muri musi ndababajije ati muri mu biki abajije umutekano baba bahari n'abakatabara bagije umutekano baba bahari nta kibazo gihari iyi quartier turimo ubona ari umutekano iyi quartier ubona turimo ndetse kano gace ubona harimo umutekano ni wose okay sawa merci umve shaka nimero za telefone za mama wawe nkeneye nimero ya telefone ya mama wawe shaka nimero za telefone za mama wawe Kuya uya nazo ntango mukubwa yase gutanga nimero nazo tanga bisi batazotanga uravyemeza batazitanga mukubwa yase gutanga nimero mbega biri bugende gute yekono murasaba nimero zizi mwebwe mama wawe nje niwe yambwiye ko yabantumye mwaje kuntora murasaba nimero ziki abo dushaka icyo dufasha wewe dukeneye icyo dufasha wewe cyo kuva mu modoka y'ibanga nshaka ndashobora gusohoka mu hino modoka dushaka kukubabaza tukeneye kukubabaza kandi abagabo bavuga batuje dushaka uduhe nimero za telefone za mama wawe dukeneye nimero za mama wawe umukobwa ati nazo nanga 005 kabiri ubusubiza gatanu 005 ndakumva wova ngo duhindure ikibanza birakozwe neza cyane birakozwe cyane kandi arategeka uyu mugabo akanamwumva nicyo kindi ariko gusa umukobwa yase gutanga nimero kandi umukobwa arababajije ati mwarungitswe na mama wanje ni gute nimero umuntu zibaha bimeze bite abagabo ati dukeneye nimero yawe duhindure ikibanza ndakwereka icyo twikorera twipoye kubera ko twebwe twamaze kuvumbura bahinduye ikibanza batwereka ndetse uri kwikinga isi witahiye batwereka ndetse na mama muri kano kanya mwiriwe turarusha akagongo mama aha mu maboko kandi jya nankomerekeje ibaze ega rundi kwisi tubaye kugira dukomereke donda nawe ndazi ko ukunda kurekera nawe umva idugoba ni nyinshi nishawe nubona karo kazuba ngayomba ndashonje mama zahiye ntungaburi ngaburira nirira nimba vyahiye mama mama ubona mwana wanje je ndafise agahinda ngamije nyuma utanguye urabona ibintu utanguye mama tubanye neza kandi twibaniye neza ubona rero mwana urabona rero kibondo ndafise agahinda muri jewe ndafise agahinda kanini kandi agahinda kanini cyane ubu rero hari hageze yuko akubwitse ukuri burya rero ntiwivukanye wewe wenyene ntiwivukanye wewe wenyene urafise mukuru wawe na se numva rero agahinda afise ku mutima kandi mbabaye cyane kuba ntabona mwene wanyu mukuru afise ako gahinda ku mutima kuba ntabona mwene wanyu ndetse urumva yuko afise mukuru we ndetse na sikiniki yagiye afise imyaka
ibiri yagiye afise imyaka 2 ibintu kuri warabimishije mama ariko ivyo bintu warabimishije ndetse muvyeyi mama wanje ndetse ko ndakubwiza ukuri hari yageze ko ndakubwiza ukuri ko ufise mukuru wawe mwana nari hehe mukuru ari hehe none mukuru wanje basi yagiye mu gisagara yagiye mu gisagara Bujumbura yego umva rero ko byagenze kubera je papa wiwe ntitwigeze tubana papa wiwe ntitwigeze tubana urumva amaze kuvuka papa we yaciye aza aramutwara papa wiwe yaciye amutura aramutwara yewe sinokubwira ati ari ngaha sinokubwira ati ngaherereye ngaha mu gisagara nukuri nta makuru ufise maremare nari ndamaranye igihe kinini ivyo ndabimaranye igihe kirekire muri jewe gusa uyu munsi nirazima ndakubwira ukuri desi nararaba ukuntu naragerageza ukuntu babikubarira no guhishuka kubwira ati bimeze ukuntu nuku kabisa ariko ubu harageze yuko vraiment ndakubwiza ukuri yo nanje ubwanje binteye agahiye yo ngaje urabunze umuhungu kwa Ruciyo umuhungu kwa Ruciyo wa muhungu wa wundi wa muhungu wana kizeye yego burya i Bujumbura ahaherukine yarambwiye ahantu haba nzongende kumurondera ndagushikira mwana wanje nzogende kumurondera shikiriwe iyo Bujumbura urayizi bizogenda gute nakandi atahuze bizogenda gute kandi nawe atahuze sinshaka ndavyanga singeneye ndabihakanye guma ngaho mama eba oya guma ngaho kandi ndavyanga nawe nunkunda mama ana uzo ndetse umuntu ari kubwira mama teka je nigire mu gisagara ndafise undi muhungu no shikiriwe ariko mama aravyasa ati mu gisagara nahuze reka urazi Bujumbura iwacu kuntu arudukatiye twinshi utazogenda mu Kamenge no mu Kinama uje usimbira mu Bukirasazi wirabira utuntu turi hano utagiye hariya rero bito kuri Kotebu ye sigaranye kiritsa agafoto konyene nta kindi nasigaranye kiritsa agafoto gusa niko konyene mfise barakwereka umuvyeyi yari yateguye buri kimwe kubwira uyu mwana w'umuhungu yamweretse ifoto yaragifise imyaka 2 warano yuko umuntu afise imyaka 2 kugeza muri kano kanya ni ikintu c'ikigabo yo nanje mpfanye intuntu yiwe ndetse umuvyeyi ntazi ngo mwana wengamerewe gute ngana gute ariko twebwe twabonye umuhungu ari hano uteye neza wambara neza utikoraho ashobora kuba ari we mwana w'imyaka 2 yagiye kare akaba yarakuze akaba kigabo kandi afise na security iwacu Burundi ukeneye kuji Bujumbura biroroshe kubera ko Bujumbura ni niniya gusa buri muntu wese aje ashikira kuri Kotebu ariko gusa abandi bantu bashikira ku Musaga icyakoze abaduga n'abamanuka ndabagiriye mu kubera ko je sinigera nduga ngo canke ngo manuke kubera ko ndi wahanye ni wacu Burundi ibisigaye twikomereza sinema yacu ndetse base ngo nukwicuza ariko nituzi impamvu twicuza iriga duhitamwe ibintu byinshi ariko ibitunaniza n'ibintu byinshi kandi imyanzuro dufata buri munsi mw'abantu mwe niyo idutsinda kubera ko dufata ikintu tutaravye ingaruka hari ikibazo kimwe iyi strategy tuko turakoresha iyi nteguro two turakoresha isiyo bigenda gute ngo umwana w'imyaka nkiyi yakubitwe bigenda gute uyu mwana wo kumubembereza ndetse barakureka amase ya nijoro umukobwa bamutwaye mu kandi gace reka tugakubita tukereka ko turi abarundi tuza yamara imunga ca bugufi mwubaha igitsina gore nico kitubangamiye regegege umvise ndakubarire nimba yanse kubivuga reka tumumene umutwe nimba yase kubivuga reka tumumene umutwe kubitana kamara ubirane reka tumwereke ko turi abantu bagatunze imbunda disakana mu telefone yandike nimero andika nimero shenze andika nimero nakumena umutwe disa gakobwa bagatunza imbunda gusa kubera ubwoba ni telefone irakoroka uburi mu bigabo bitatu nkuko kandi akabatana umwe gukunda rimwe umwana bamubye atandika nimero ya mama wawe gusa umwana sinzi kare buyandike ndetse kubera ubwoba bwishe umukobwa byaranse ko yandika nimero kubera kabaga muhimukira byaranse mushenzi nimero kara yanditse disi tugaruka hakuno biriya birabaye umwana bari kumusaba nimero neza ndashima karibu cyane kandi makuru ni meza ndashima akazi kenshi nyene agoye konsera mara sakazi mu bintu byose nakazi urarenze je ngo binyora arifya disi babira ko bariganirira ndetse uwaje kuramutsa mugenzi we mbona ari ibintu bishashe imana yarahezagiye irigi byose dufite n'ivyisi biduharanira yana kakanavuze mu Rwanda gakunze n'ivyisi inzu yawe
Warubuye akazi. Warubuye akazi ko ufise zitagase wa muko. Akazi nubuye akazi kiwe nikajya nyene. Akazi kiwe nikajya nyene umuntu wanje. Sawa makenga menshi kweli. Makenga bu. Usima ufise makenga menshi. Akazi mugabo akora mu komisiyoneri. Akazi akora azikora mu komisiyoneri. Nini sumba no mu komisiyoneri. Mugabo urashaka kumweduka mubaza akazi yo bakora. Mubajije kugira nikajya nyene. Umubajije akaza kugira ati ngo nikajya nyene yambara abagabo niko tumeze kirazira. Kandi nikindi ndabakibere mwa abagore. Kirazira kumenya umugabo wawe yirigwa iyo nikosa ryambere mutakwiye kuza muri ibandaho. Ico kintu narakivumbiye abagore bibujumbura canke b'abarundi canke b'abagore bari bose bakeneye kumenya ngo umugabo yirigwa muri ibi. Ariko niryo kosa. Kumbure nzogerageza ndawe. Nzogerageza ibishoboka basi ndamubaze buri kimwe gusa mugabo ico niwe wabwira cyo ni kimwe. Kirazira kumenya umugabo wawe yirigwa kubera ko ntimuze dukubura amafaranga. Mubaze umwegere k'umugabo umwegere ukamubaza. Arashaka kubwiza. Uregera umugabo wegere. Ntako ntaragerageza ibishoboka kugira mbwira ico kintu. Muri ako kanya rubinjiye ndetse barakwereka bwana. Yinjiye muri ubwo buryo ndagenda. Tuzoba turasubira reka ngende. Bite. Urakomeye. Ndije ugacusugenda. Ndihutangiye kudandaza urumva ko imikobwa afite tubiyashara. Ndetse umugore yahobeye umugabo. Abapampe binjira mu nzu babona umuntu umukobwa agenda kandi bari kano kanya bafise ikosa. Bashimuse kana gakobwa kandi bakeneye gutanga nimero. Kana bahaye nimero ariko gusa rero niyo babwira ni ikintu kimwe. Turabe ivyo dukora kenshi niwe bitugirira nabi kubera ko ikintu dukora ntituba dukeneye kwicuza. Ariko abantu benshi turakora ibintu tukicuza kubera ko twananiwe n'uyu mubiri wo kwa inosi. Aromone yambariye ati wowe urinde nabwo ati je mu diaspora. Ndetse mama yatoye urwandiko. Muvyeyi nkunda cyane. Mama nkunda cyane. Muvyeyi nkunda. Ndetse muvyeyi. Nifuje gusaba imbabazi kwiri kosa ngukora. Nifuje gusaba imbabazi kwa kino kosa nkoze. Ushobora kutuzanira umunezero mu muryango. Yo. Ikosa rishobora kuturemera ivyiza byinshi. Yo. Gukomeza nicaye imbere yawe. Mbona ishusho mu maso yawe. Gukomeza nicaye imbere yawe mbona ishusho yo mu maso yawe. Umutima uranja. Nukuri umutima uranja mbona ukuntu winjiriwe buri kanya. Kumbone ngo nongenda kubera umuryango w'ibyishimo byawe. Yo nukuri. Ntugire ubwoba mama. Nubwo igisagara ntakizi. Nubwo igisagara ntakizi. Kumwe n'Imana. Ndi kumwe n'Imana yandenye kubera ko niyizi buri kimwe ndetse umungu yafashe icyemezo yagiye mu gisagara kurondera mukuru we. Asize mama wiwe. Murakoze. Murakoze gusa umugwandiko yamusigiye ikete. Umungu agiye hehe hano hantu uri kurabona ibujumbura. Aje ngayi Bujumbura ariko asize mama wiwe. Amwandikira ukata ati ntugire ikibazo kandi nazi nakoze ikosa ryo kugana kubariye. Gusa ndahisemo nk'umwana w'umugabo ndahisemo. Ndi kumwe n'Imana ntuzugire n'ikibazo. Ndi kumwe n'Imana yo mu ijuru. Ubundi nivyo buri kintu cyose dukora mwa barundi imwe. Tuzora dushira Imana imbere kubera ko niyo yaturemye. Ariko gusa banturirengagiza. Tukirengagiza ijambo ry'Imana cyangwa tukirengagiza ivyiza Imana dukorera kubera ko ubwiwacu nta kintu kimwe twakwishoboza. Ariko Imana yo mu ijuru ugasanga itwitaho ndetse iratubungabunga ugasanga umuntu ariko aragusuzugura kandi n'Imana yakurinye itagusuzugura. Urumva iyo mitima y'abarundi ukuntu twamaze guhinduka. Abantu twaramaze kuba babi. Simvuza abarundi gusa n'abandi bantu bose bo mu bwoko ndetse usanga basuzugura umuntu bataremye kandi tuzi yuko Imana no mu ijuru itigera idusuzugura. Ariko gusa je no wakomeza kunsuzugura nzokubaza igituma usuzugura kubera ko ubwanje ndi mu diaspora. Hari ahantu nzi tugaruka hakuno umugabo bafise kuru batwara utuntu twana imbere bagafata utwana babakereye utuntu tudufaranga abagabo n'ivyihebe bikomeye cyane reka mvuga ivyihebe. None muri bandi umwana wawe ntutumufise. Muze nti umwana wawe muhenda nde mwabigugumwe. Mwifuza iki gato? Mwifuza ibiki? Niwe mani inzara irakoresha amafuta abantu. Bamusonza mwigumye. Bemusonza mwigumye basore. Kora wiswe kuhebe. None muri bande. Ibivugaho gupfa murabe. Genda muhenda abavyeyi banyu. Gende muhenda abavyeyi banyu. Hari zihari hagati yacu. Cyo dushaka n'amafaranga. Dukeneye amahera. Muri bande. Ntibikeneye kutumenya. Ntibikeneye kumenya gutwe bwabo turibo. Inzara irakoresha byinshi urumva ko yaramushinyagurira kuri telefone umugabo. Bemusonza mwigumye. Uyo mwana nimba mufise. Mukoresha icyo mushaka. Uwo mwana nimba mufise mukoresha icyo mushaka. Ndamuretse. Ndamugize. Muzopfa mwangara nimwe mukorera ikibi cyane mu bikore ndetse ba telefone ndetse uwo bashimutiye umwana babwira ati mwe musonza mwigumye. Umujini.
abagabo bashimuta abana kugira baze barabaha amahera ba nyina wabo, ariko gusa abagabo babariye ati bimusoza mwigumye atuwe mwana mufise n'umukoresha mushaka, ariko ati gusa muri bandi baranse no kuvuga uwo baribo. Umugabo yariye carte simu cyerekana ko baba badakeneye ibintu by'ibimenyetso. Babagabo bashimuta abantu mwibanga rikomeye cyane bakaca basaba amafaranga, kandi bamaze gusaba amafaranga nawe urumva gahunda no kubaza igituma bayiswe amahera. Umugabo yaciye carte simu ndetse banyase utwana tudukobwa ndetse akana bagafashe disi yo, ndetse kufata abana mutareze nabo mukabashimuta naco n'ikindi kintu. Umugabo ashiramo kaki akandi carte simu aratelefona. Ntibikenewe ko tumenya. Ntibikenewe ko tumenya. Ya. Ashaka kumenyesha ko dufite umwana w'umukobwa. Dukeneye kumenya ko dufite umwana w'umukobwa, urumva? Yego. Hey, muramutse papa wawe. Vugisha papa wawe. Wamwumvise umwana wawe? Ya, dushaka amafaranga. Twebwe dukeneye amahera. Da, dushaka amafaranga. Dukeneye amahera. Oya, ari mu mutekano. Ari mu mutekano ararinzwe. Ni wakora ikosa niho ajya. Ni wakora ikosa urabona icyatumye twitwa dukeneye amahera. Bikore nkuko tuza kukubwira. Bikorere nkuko tukubarira. Fata amafaranga. Fata amahera. Shaka miliyoni 30. Imiliyoni 30 urumva ni nyinshi i Burundi. Hama telefone za kukubwira aho yashira. Telefone za kukubwira aho yashira. Uraza kuyitaba. Ntivange mu gipolisi. Jya muri centre ville. Urahamagagwa kwanza urakira telefone. Sawa baremeranye. Fata ico kibondo. Umushire mu kibanza gikwiga kwiye kujamwo. Wibuke ko atakosa dukwiye gukora kandi nta kimenyetso dukeneye gukora. Uyu se we yavyanse ariko ujya wundi se we yavyemeye. Tukosore tumwereke katamikino. Fata ko kana bemenya gutanga imiliyoni 30. Papa wiwe yanse katanga amafaranga. Uyu mwana ngo urupfunga ararusiba. Haguruka kadogo. Haguruka kadogo. Umugabo aratuje kandi n'icihebe. Barashimuta abana. Barakwereka ndetse wa muhungu. Amafaranga urabizi. Wa mugabo apfiye ruguru kwa mama. Yaje mu gisagara sanga abandi bagabo bafisa kandi kana. Yananye gose. Yananye gose barakwereka uyu musore ndetse ariko ararunguruka yabonye abagabo babicanye bafise n'imbunda n'akana gatoyi. Yes, nobody can say no. Senga Imana niba ari ikintu ugomba usenge. Bakumereye akana k'agahungu barakamenye. Kandi nibakeneye kubona ikimenyetso abagabo nta vy'imikino. Uyu musore yaraje aje kurunguruka asanga akana bagatunza imbunda ati senga ijya nyuma. Yes, nobody can say no. Ndetse imugaza kurunguruka. Akana barakamenye. Kandi barababonye. Ndetse bagiye baranasurufaya. Ariko umuhungu barabonye ko bari ubwicanyi bubaye. Bya bintu si imikino. Kakana baragahitanye disi wa mugabo n'umwicanyi. Ndetse yahisemo nabi buriya kwica ikintu utaremye naryo n'irindi kosa. Barakwereka umugabo ari mu nzu gusa mugabo bamaze kubabona ko ari umwicanyi hari umuntu umwe yababonye. Sheri. Bebe. Urabizi ko komisiyoneri ari igikorwa kinjiza amafaranga. Urabizi ko komisiyoneri igikorwa kinjiza amafaranga. N'ikindi shaka ko nokora ni. Ukeneye ikindi kintu nokora ari iki? Inzu dukoresha kandi ko ari nini paraporo iyo ko kazi kawe. Iyi nzu dukoresha kiri amafaranga manini ya kuri ko amafaranga ukorera y'ubu komisiyoneri. Erega abagore bafise amakenga ndabemera cyane kubera ko mukeneye ko bamutekanye mutaza ati bimeze gute. Sivyo. Disi uyu mugore ari mukuri ariko gusa uyu mugabo shakuranga parcelle iri wa muhungu ndetse yavuye mu gisagara ndetse yababonye ko bari cakana. Sinzi uko biri bugende. Ese abagabo bari mureke kumuhiga biri bugende gute? Turaza kubibona we. Iyo turanze inzu uronka ko igice cy'unoze cy'ukwezi. Iyo turanze inzu tuko turarangisha inzu uraronka igice kimwe cy'ukwezi cy'amafaranga wuriha. No mu kinama. No mu kinama hehe. Mu biti barazunguruka urumva n'umukomisiyoneri ndetse umugabo ari kubesha umugore tuzi ko umugabo ari umwicanyi. Muri ivi tubamo
irengeye n'ako kazi muri buno buzima tubamo birenge naho kazi uri kurambarira kubera ko buno buzima tubayemo bw'amafaranga akomeye cyane ahubwo mbarira ati amaheru yakurahe. Ubu ngiye kugenda gusigira rasiyo ya 10,000. Ngiye kuzenda gusigira rasiyo ya 10,000 ugenda kuri ibintu byakomeye. Nzobibona nzojya amabuce. Nanje nzoyibona nzojya amabuce. Kandi je simbyuka gendo zinyeri ryatara. Kandi je simbyuka gendo zinyeri ryatara. 05 uranyumva? Ubusa gatanu uranyumva? 05. Yego. Ndabumva neza. Ndabumva uva. 005 iburasirazuba ameze gute? Iburasirazuba kuri gatanu muraviva gute wo? Umutekano ni wowe. Umutekano turahagaze wemye. Sawa shabuza kutwiyunga nta kibazo. Ingore ushobore kutwiyunga ndetse nta ribi. Ni kuvuga uyo muntu dushaka gucapira afise mu maso dukeneye uducapira umuntu bazanye muri Diane bazanye umuntu uzi gucapa kugira bigende neza nohita hagufi bari kumugenekereza isura kugira agende kubacapira ndetse barakwereka bakozanye Mr. Tubane icyakoze muri kano kanya uyu mungu yitwa Mr. Tubane nimba ntabonye neza uyu mungu si Mr. Tubane kwe ni kuvuga agahanga kameze ukuntu agahanga kameze ukuntu bari kugerekeza umuntu ariko uyu mujama makasa na Mr. Tubane neza ubundi si Mr. Tubane nyene mu maso ni hari ariko si hari ndetse ni Mr. Tubane kubera ko iryo jwi ndarizi ico gihe Mr. Tubane nibwo Mr. Tubane yari yitwa Popori ariko gusa muri kare ko yatumuzika Mr. Tubane kubera kiko amazi misakora na iyi filime nayo irimo ivyamamara ndetse ibindi bikogo bazanye Mr. Tubane aze gucapinga akamvuga amazina yiwe nyakoreka akoresha muri kano kanya ko ari Mr. Tubane baje gucapisha umuntu babonye undabire rero ngikosa abo bari kureye rero ubwo umuntu agira agenda gutangira komisiyo bacape niyo bari mutoyi wiwe uyu mwaka batamuzi kana akabagira muhitane disi turagowe turaza kubiraba neza wose agomba kora ikosa ryo guhemuka atanabizi niyo handi bakubwira tubwira utabaza wasaza utamenya no ibi kigorora ngaha gorora ningoga Mr. Tubane gorora neza reka amajambo disi Mr. Tubane cyo gihe reka amajambo si ukuri none bashaka nuko ni Mr. Tubane tu biratanguye kuza gorora ngaha biratanguye kuza ndetse urumva bariko baracapa umuntu yababonye kugira bamuhige kubera ko niwe yabonye akazi bakora kari ubwicanyi ni kuvuga uyu muntu ubiravye kuri jewe ashaka gusaba ajya ko turatandukanye ku bwanwa zuru n'intege ndetse bari gucoresha umuntu ku ngufu kandi buriya tu biri bugende neza wa mugabo n'ikihebe kubera ko bamaze kumubona yuko ari umwicanyi sawa dukosorere iyi muzire dukosorere aka kantu reka kari mwabona uburyo aha ndaza kuhahindura ni natangura gusiga ibi ndaza kubihindura natangura gusiga ndetse kuri ko Mr. Tubane ariko aravuga we jewe ndi umutekinisi Barani baramuzi ko ari we naze gucora yamara kumbwira gusa umuntu kamini no kumenya bi disi abahungu bateye kandi abahungu baratuje akazi bakura barashimuta abana b'abakobwa cyangwa abana bari bo bose bakaca basaba amafaranga ni nk'uko woza mfati baje gufata umwana wanje baje bati ngo dukeneye amahera ariko mutaze mukuri ikosa ngo mubere kuri jewe ku mu diaspora icyo mutazi cyo ni cyakindi kubera ko ngira ngana abanye ufise amafoto meza hari umuntu yari karambaza ikibazo ndamaza ati kubera ko utinyutse kumbaza ikibazo urumva kosa ukoze nko kubaza Imana cyatumye kurema kubera ko ubwanje je ndi kibazo i Burundi si bibi ndetse umugabo aratuje ndabona ibintu si bibi salama kusura barakwereka bagucapiye umuja muri hano reka ndamwitwe Eric niwe bavukana disi baramucafye disi uyu muja ndamutazi Eric kubera ko ntazina giwe ndumva barakwereka bakomeza gusiga umuntu kugira bamurangishe ndetse muri karo kanya iyo foto kuraboneza kuba yitwa mucongereza wanted ico gihe Mr. Tubane nta manyama yaragifise we ndetse twikomeza sinema yacu ni kwakunda ko bwate ngo ndicuza twicuza ibiki twakoze ibiki kandi menye yuko ariko ratuganiriza ndetse yuko ngo petit frère bacha dusubiza inyuma turike petit frère byagenze gute petit frère turiko turasobanukirwa kubera ko muri kumwe na Jessica Kabasa nkuko bisanzwe twikomereza baramucafye neza baramutora sorry I appreciate it dutewe ishema na wewe musaza so tashaka kugenda tushobore kugenda rero
gucapira abantu benshi cyane je baranze. Maze gucapira abantu benshi je baranze. Yamenye nakare ko kwiyemera kuva kera Mr. Tubane no baraciyemera. Turi Burundi wacu Burundi. Ndetse niramukiza Dennis nawe niwe muntu nawe bimaze iminsi mvyonga. Afise abantu akorana nawe baza kuba serious batevye cyane. Desi barakwirika babiri barasohotse ku masaha y'amugoroba. Na mama boss na uramusamye. Barakwirika ruwaje. Wa muhungu yabona ubwicanyi. Nariko nashaka kubasaba ikintu. Nari ngini kubasaba ikintu. Jewe fise ikibazo c'ahantu noshobora kurara. Fise ikibazo c'ahantu noshobora kurara mu cyaba kingeneye indaro. Navuye ruguru size mama. Navuye no munsi. Navuye ruguru zukuru kurajahe. None we wavuye ruguru zukuru kujahe? Kondera mwene wacu. Iko naje kurondera mwene wacu. Yo. Muga rero nari mfise ahantu ari gushikira ku mugenzi. Ariko nari mfise ahantu ngenda gushikira ku mugenzi. Muga rero nahibagiwe kubera ku mutwe sisandugu niko duteye. None wowe wanyu uvahe? Wewe wanyu uvahe? Je mvuga Igitega muri yo. Mvuga Igitega muri yoba. Nashaka mumfashe nukuri sifisi yomva niyo. Ibaze yaje gusaba indaro ku mugore wa grand frère ariko ntabizi. Ibi bintu mbego uyu mukobwa ari bwemere. Reka ndaguha indaro y'umunsi. Hama umugabo wanje niyaza ndabimubarira. Sawa n'umugabo wanje niyaza ndabimubarira. Uramaze kabiri mu kurondera uwo mwene wawe. Uramaze kabiri kurondera umwene wawe. Uraraho no munsi ejo. Ndashira. Uharare no munsi ejo tubikwirikirana ndetse ntabe asavye eka indaro ndetse ku mugabo uri kuramuhiga kugira muhitane kubera ko yamubonye ariko arica. Byo tubera ikibazo gikomeye cyane ndetse ntaba ari ryo kosa rya mbere igomba ari ibyo tuba tuvuga ati sinema yacu ni ukwicuza cyangwa se ukwicuza. Bavuze ngo ndukwicuza ariko gusa niba ratahura intsinzi ya mbere bakoze amafuti menshi. Ibaza umugabo yaje kwakirwa n'umugore muri kano kanya dufise umuhungu uri hano higo n'uyu mugore n'uyu mugabo kubera ko yamubonye bica kana kagahungu. Hari umuntu haye indaro. Wagize neza gutanga indaro. Siko ari abantu usanga ataho bafise barara. Uzikara ari abantu badafise usanga badafise hano barara. Yarenganye ntafise haja. Yarenganye ngo ntafise haja ndetse yaje gusaba indaro kwa mukuru wiwe. Kuwaje guhiga mu gisagara niyo yaje gusaba indaro kubera ko bamuruka afise imyaka 2 y'umuhungu ariko guseba y'umuntu akomeye cyane. Kandi nini cihebe mugabo umugore wiwaze akazi ku komisionere ariko gusaba atanze indaro ku muhungu bakeneye kwica bano bagabo. Gushikaza umurongo mwene wawe. Wewe gushikaza umurongo gusa. Ngiye kuryama ndagarutse ndetse. Yo. Elvis. Sabwe. Ngwano. Barakwereka Eric. Sabwe. Uri mu biki? Natwe kondera bahera mu gikoni. Tunakunda kwirikirana mu gikoni. Sigaranye ibihumbi 7,500. Sigaranye 7,500. Fate muri aho sigaranye. Ugure noso n'umuceri wacu. Ushugure robo ikivunde. Baramurungitse nyene gusuma kubera ko babakeneye kwikira kubera ko inzara nitubangamiye i Burundi. Hama ucuza uje ubwire nza kubitegura. Uje ucumbwire nza kubitegura. Ndetse umuhungu asavye indaro ku mukuru ku muhungu wiwe bavukana. Ariko niba arabonana. Dukorana ibikorwa byinshi. Tumaze gukorana ibikorwa byinshi. Ibikorwa byose bikaba fresh. Batanze ifoto. Shaka ino mama. Fisto. Atajyangi yawe yose. Ikagera. Mukora icyo gikorwa. Fata buri muntu wese uziko muri mwemerana mukuru icyo gikorwa mudushakira uwo muntu turamukeneye. Mwarinze munyizera. Mwarinze munyizera mu bikorwa by'iwanje. Kwemera muri no kati kwari we. Turakwemera muri no kati kubera ko tumaze kubona kari ukomeye cyane uhambaye. Ibaza bodyguard yambara n'udukana mbiri disi. Cerekana yuko bajya nabi kandi baronka amafaranga menshi. Kuko barashimuta bakaba tukeneye miliyoni 30. Ibaza miliyoni 30 bica bigenda gute? Abagabo bashobora kuba bajyana nabi we. Ariko ndakubwira ati buri kintu cyose ukeneye kumenya wa muntu urukuru anyumva muri kano kanya. Umunyakibazo hunga atawe umwirukanye icyo jambo riri muri Bibiliya mu bimenye.
uyu muntu tumushaka ari muzima. Uyu muntu mukeneye ari muzima. Ariko nibazo umuntu bakora kenera yuko ari mu nzu y'uyu mugabo. Ntibabizi. Ariko gusa twebwe twamaze kubibona yuko ari mu nzu y'uyu mugabo. Nta ngorane n'imihari. Nta kibazo gihari. Uko mu muntu umye. Negereza kubikurikirana kubera ko ntabandi bakubikora tatwe kubikurikirana. Ndetse niramukiriza Eddie Love vuga ati amahoro y'Imana bane nawe barakwereka abagabo bari mu nzu uko ari batatu. Kandi muri iyo nzu bari ko barakenera abarimwe umugabo ntibabizi. Ugenda utabaza ugasaza utamenya. Barakwereka ndetse barako barahiga nawe siyaje gusereva abona ndetse babagabo biba ko bari cy'umuntu ndetse neza na neza nibo bamucumbikiye asubira inyuma buke kwa cyane. Aka kantu murakabonye mwa Barundi. Wumva ati ikosa twakoze la fapas ejo haheze twakoze ikosa ribi cyane ryo gutanga ikimenyetso kiyagenda ndetse Eric yaje aje kirekire dire Eric amaze gushika yasanze neza babagabo biki wakana bari mu nzira bamucumbikiye yasubiye inyuma bukebwe kubera ko ariko nibazo bacumbikiye wari we. Disi Eric nibigeze banamubona yasobotse inyuma yasubira inyuma ariko sinzi kari buhagume kandi yasavye indaro kwa mukuru we kandi mukuru we nazi kari petit frère. Ikindi Imana idufashe cyane uyu mujama ntibamuhitane Disi yo. Ndetse yagiye muri salle de coiffure iri mu Nyakabiga ndetse no vote ya Fribendi saro ya Gisiteka Barca nayo niri kirabikora cyane mu Nyakabiga cyane ukiniye kuza turagutereka coiffe kameze neza. Genda muri saro yanje igisigaye Imana guhezagire cyane fisa abakozi babizigirwa we ibaza abakozi nyanda basigira ati mugwe nimugumiyo je ndigiriye ubu diaspora byarakomeye i Burundi we. Fise saro VIP kandi abarimo n'utwo tuturemwa tukukora ku matama tukoza. Ikikora gusobara maze bagutera style mu mutwe bagutera coiffe tukaje tugwamagarira ikirimo ati ngo bikurikirane ikirimo kiyano gace gusiga utuntu kiri hano ndetse ibikoresho byose bya salon de coiffure birahari ndetse mu Nyakabiga wimanukire Disi. Erega n'ubundi niyo saro ndiko ndabona imbere mbona bafise n'akana k'akaremwa ariko gusa niba bafise akaremwa nko je mfise. Disi barakwereka wa mujama wacu ndetse nkuko yamaze kuvumbura kategori yuko aho yarabaye ari babagabo babicenye batatu yemeye gufata umuhanda gusubira mu ibarabara kandi ngari gutembera iwacu mu Kinama. Buke kandi yongeye guca hehe hari hano ari kurengana. Hari uwamubonye ndetse amaze kumubona. Eric gute Eric we? Ni wewe? Ni kubera ikumanutse. Kubera ikumanutse. Karibu kwanza Disi. Birashoboka bari wa muhungu bavuga ati hari umungu ari mu gisagara nuhura nawe. Samu ni wewe? Nijewe kwiri barakurikana nyamwima bakarimwo. Munini birasanzwe do. Birasanzwe shado. Abandi badukorana nga. Mani tubwira akarere hariya mu karere bimeze bite se? Ruguru baraho. Izina yasizeyo ndamaze iminsi no itari miki. Ndamaze iminsi no itari miki. Uramaze iminsi no? Yego nyine ndamaze iminsi no. Shaye byanje burya ni birebire. Washikiye hehe inyishu yishinga ivyanje ngo ni birebire. Yabyo byansiga kure. Nukuri nibutse ibintu byanje biransiga cyane nkavuga ati no nibindi biki. Cyeko ruguru ndakumbuye kubera umwaka wose uraheze. Ruguru ndakumbuye kubera ko araheze umwaka wose ndiko ndajayo. Je burya. Kumisi mazi no gusi Bujumbura. Zino ni kibazo ca mwene wacu. Nazi ni kibazo ca mwene wacu. Urafise mwene wanyu? Kumengo nzi wewe wenyine. Oya reka. Imisi uko yagiye irahera. Mama yaguma afise ibintu vy'ivyimvira cyo koma yiyumvira. Ndamubaza impamvu ndetse kubera ko ari vy'imvira afise agahinda. Oya mbari yukura ambwira buri kimwe. Je ntashoboye kumenya. Ivyo ntashoboye gutahura raba yintahuje uwo munsi kuko yarambwiye buri kimwe barakwereka abapampi babasare. Abana bamene.
urumva rero waje kumurondera rero n'ifoto bazi yo kumurondera urafise n'ifoto kumurondera ifoto yine ndayifise nakubwiye ko ari birebire ifoto ndayifise gusa nibirebire naraje mama aranyereka ifoto naraje mama aranyereka ifoto yiwe mwene wacu disi ikimbabaza kimwe ego sinamubwiye konje mama sinigeze nimubara ko nagiye namwandikiye gakete konje Bujumbura waramutorotse nyene uraje yo kubona mama afise ivyumviro inyuma yo kubona mama afise ivyumviro nafashe ingingo nafashe icyemezo nk'umwana w'umuhungu kuko yari yarambiye kare mu gisata kuko yari yambere kare ngayi Bujumbura nkafise icizere cyuko nzokubona nkaba afise icizere yuko azombona nakurondera ndakubu gusa nkanakurondera ugenda kuronke wewe ndakubure gusa narakubuze kuko nkeneye kuvuga ati ndafise icizere ko wewe uri ngahi Bujumbura nkanakurondera ni mukuru wawe uca umurondeza ifoto mu bwana wewe n'umuntu ni mukuru wawe uca umurondeza ifoto mu bwana ufite ikintu gipasa kweli gusa umviriza umviriza rero ndakubwira inama nk'umuntu abaye Bujumbura umaze gushika ino rero weko igihe mperuka rugo urazi ko nayo nakubariye ahantu mba naherutse rugo ndabwira ahantu ndi baririze neza ushikira aho mukuri Samu Generage inje nuka ahubwo gishikana huye n'ikibazo gikomeye huye n'ikibazo nsanga nshikira ahantu ndiko narengana ku kizu ndabona ingorane mbona mpura n'abagizi bane ndiko narengana ku kizu ndahura n'ivyihebe babicanye kandi rero nanje naje barambona barabonye bishe umuntu nanje barambona barakubonye amutangira inkuru rero barakwereka neza reka muganiriza Samu amubwira ukuntu vyagenze ukuntu abicanyi bamubonye ukuntu nawe bamubonye nawe yabonye bagenzi be bariko bari cyo gihe yaraje abona bicanye bafise kana kagahungu bagira bakarangize iba reka biganiriza Samu kugira mbwira ikibazo nahuye naco kandi nubone nico bateza kumiga kubera ko abagabo ntibaba bakeneye ikintu c'ikimenyetso gisigara inyuma yaje kurunguruka neza asanga bari hano batuye akabunda babwira kandi ati senga ijambo rya nyuma ibintu tubikurikirane ariho gusa ico gihe rike kararunguruka rike karababona barana barakamenye ico gihe ndetse nawe baramubona baramurasa baramuhusha ico gihe Imana yaratabaye umuhungu baramuhishije mu Kirundi nukuri barambonye kandi bamaze kumbona barankurikiza n'amasasu ico gihe gusa Imana yaratabaye byarase kumfa Imana yarakinze nuko maze kwiruka nkabasiga camba ngombwa yuko nsaba indaro savye indaro camba ngombwa ko nsaba indaro aho hano yarampaye indaro no kuri Imana muhezagire nukuri umumene yampaye indaro Imana muhezagire inkuru imaze inkuru kubandanya gakumba aho hantu nashikira savye indaro niho izo mpunzi zikiye bagize aho nagiye gusaba indaro none nasanze ivyo vyihebe vyibera muri urwo rugo nyene baramusubiza inyuma twika hahandi umuhungu ntiyarazi yuko iyi nzira irimo vya bigabo vy'ivyihebe ndetse vy'ivyicanye kandi turabizi ko uyu muhungu ari mukuru wiwe ariko gusuriye aba babiri nibazinanye mbega baza gutorana gute biza kugenda gute nindaza gutanga ukuri ico gihe ariko araganiza Samu yasohotse azanye agasahani asanga abagabo bicaye ari batatu kujya nyine bari kumwe kubera bikwirikirana ico gihe yasubiye inyuma buke ahandi bakubwira ati ngimana ngira murinze yaheze imisi yagiye kumenya haheze imisi mvuye mu cumba ndabaciriye utuntu hehe nagize Imana ntibambona nagize ingabire ndetse ikomeye cyane nagize Imana ntibigeze bambona kuko bacu bamwica ntabwo nasezeye niko kukubura nagiye navuyeho nanasezeye rero sifisi yomva niyonja kandi nta yindi nshuti ifise mu gisagara atari wewe ntugire ikibazo urazi wowe uri uw'iwacu hariya Matana aha ubu rero uriko uraza ubone abo rindira gatonya sivyo ndabi ibintu ngaho indani ndindira gatoya hari ibintu ngo bamaze ntunganye ngaho indani koze no koze bisigaye ukomeza undindire umuhungu bari kora muhiga kandi bakamufata baramwica niko ivyihebe bikora ntiba bikeneye ikimenyetso kandi buri muntu wese ntabakeneye yuko ikintu cyagiye hagaragara kigera hagaragara cyane hakure cyane baba bakeneye ko ibintu babikoze bikora umutekano ntangere abagabo uri kurabona ko ari batatu nabicenye mu Kirundi ariko bashimuta abana b'abakobwa n'abana b'abato b'abahungu bagatuma bagatira mutange nimero y'abanye ku wanyu ndetse na papa wanyu kugira babasaba amafaranga ikosa rya mbere azokora kizire guhemukira umuntu utaremye kuko ni Imana ubwayo iduhemukira kandi ariyo yaturemye ibaze wowe umwana w'umuntu uri kurahemuka
Imana yihemutse vyo bigenda gute? Ni handi ico twibuka cyagiye ca Noa ukuntu yakubise umwuzure wakataraboneka ariko gusa dutera imbere kandi twishime tumwe nimba dukunda kunywa dukomeze kunwa kubera ko Imana yo mu ijuru yaradusezeranye ikitazosubira guhanisha ikintu nka kijya kintu abana b'abantu. Imana yarabonye no byari bitugejeje jako muzi gukina madiri muri kino gisi barakwereka Ciza komedi nawe akarimo cyane. Ndibaza ikituzanye ngaha muraki murazi ikituzanye ngaha murakizi kamera ubirize ndakubwiye ndakubwira je nitwa Ciza ngaho kugira duharire urumva twajinga kugira duharire nta kuntu mugira ku bujinga bw'ujya mu tipe Alex nta kuntu mugira ku burofa ngo mu hinga Alex amafaranga atakoreye akajya amafaranga atakoreye film umuntu hama ngo kugira muzuze murongo amafaranga kujya mu vie mu film nitwo kushobora kwemera kujya mu film nitwo kushobora kwemera urumva nyine yuko arabakamera bane baba bafite ibintu bakora byo gufotora ikiniki babaha amadiri cyane cyane ujya mukobwa bajyamanye mushaka kurumuza murongo amafaranga Yesu urumva nyine amadiri yuko bakora ibintu byose bakora ibintu ari ibintu bibi dushaka kamera dushaka guhari dukeneye kamera vuga byose ivyo vuga byose nta na kimwe nzi pe kandi Ciza yambaye agakositimu umwanya wo gutakaza hari ngaha nta mwanya wo gutakaza hari ngaha bari bagiye gufata boss Ciza ndetse yamwitambitse ka bodyguard. Ciza afise maneko wa bodyguard wiwe Ciza afise umugabo umurinda umutekano kandi Ciza bakonye mu bodyguard wa Ciza bamukubita mu magana amabere ico ni kibembe bamukomye kamwe gusa Ciza aratwinga kandi afise n'akanyobwa bagukomeye umuhungu baramukoma kuko ngo bakeneye kamera ariko mu bodyguard wa Ciza ashobora kuba adakomeye kuko baramukubise. Ciza ari bigenze gute kwa bano bagabo kandi bavuga ati ngurana kimwe zivyerekeye niyo kamera muko murambwira ma image wagwa nibiki bagukubite ndetse umurinzi wa Ciza mbega Ciza ari bugwana ari buhangane gute? Ibi bintu muko murabibona mwa Barundi muriko murabibona ibintu mwa Barundi munyihanganire gatoyi kubera ko Ciza kuri karate ndi baramukoma ndi mubi Ciza maga kuri karate barankomye jewe nzi ko Ciza atazi kugwana yigiye karate hehe Ciza barakoma Ciza kandi yambaye na costume kandi buriya n'umukire kandi ari kwinywera kaje yaza kuca bugufi uno mwana muto mama uwo n'umwana muto y'Imana reka ndakwereke let's go tubandanye we Ciza yagutaga igipfusi kimwe ku kindi batora agatelefone bamena batora agatelefone ka Ciza kubera bakubita muri kano kanya bamutunga kabunda Ciza yagomba yihereza umuntu w'umugabo we yarashavuriye ekurugamba tuza bari bagakomye kagifise n'amanyama reka ndamwere ko jewe ndi umuhungu w'Imatana uwereka iki ko yare gukora amaze kuja hasi ico gihe Ciza bamutunza kabunda mushoboya byatari bakurasiye Ciza ku mugaragaro ndetse baramumena uyu mugabo ni umwicanye rero buriya mwese ingero yica n'urupfu niryo jambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya imikorere yawe turi gutemana yanje ndabaza ndetse ko n'akaririmbo keza ariko gusa abagabo bagomeje guhemuka kandi bakomeza kwambara isura mbi mu kibano kubera ko bari kwica bari guhohotera bari gukora amabi cyane barakwereka ndetse wabaye nk'idiri ngakomeza guhiga uri hano yakasi cross yabonye umuntu asubira inyuma ka telefone birashutse wa mungu wacu akaba bamubonye allo kaka jama nakabonye ndakabonye hari hano manukana ibarabara gendwe gusa niho kakiri nyaruke disi baramubonye Eric kandi bagira bamuzire bamuhitane mbega Imana iri mutabare Eric biri bugende gute disi Imana ifashe Eric kubera ko mama afise agahinda aho mvye Eric yubabara ico gihe haje Samu aramukoma barahava baragenda
barakwereka rubaje biyambitse uko kandi ukwiva ko ari abenegihugu basanzwe kumbe n'ibirara vy'ivyihebe vyigize ivyigomeke mwabiri yabicurumvara niyo yicaye aherereye urabona ukuntu baje biyambitse umengo n'abantu babagira neza kumbe n'abantu ba mbere babi cane bakomeye bahohotera kandi gahunda yabo no kwica disi karamutanze kano gahungu ubona karamutanze mbega bamusangaho ko twabonye sama mukora ku rutugu bubiri bugende gute gahanga wishuwe niki nico gahavura kaze na kano kajama kubera ko kini bajya bagano badakina bagiye kuraba umuntu barahuzunguruka barabura umuntu bagiye kare Imana yatabaye umubonye he yaricaye hajya turarondeye umuntu turamubuze ni suyo yari yicaye hajya nawe uhari gahanga wishwe n'iki ngyo jama havura ziriye umuhungu wibagiye abo turi ko tuba twica uri kura zezeta uri kura fyina uri kura kinisha umwanya yaricaye hajya ndetse ariko gusaba abahungu baje batamusanze ubu nyene yaricaye hajya sinzi nanje yibagiye ariho gusa uyu muhungu ntiyigeze agenda gusuzuma neza karije umwanya kandi birambabaje sa utakarije umwanya kandi biratubabaje nakoresheje ingufu zazo zose nakoresheje ingufu zazo zose yaricaye mbere wamaze kudakona wakirishije umwanya bikwiye wadekonye ndetse wakirishije umwanya bikwiye iminsi itatu kwa yaricaye hajya umuhungu ari kwita kamera yicaye hajya ariko abagabo ntibamusanzeho bagiye kare erega Imana iratabara urapanga ugapanga ariko Imana nayo itabigombye ntibikunda mushobora kunyizera ni munyizeri barakwereka boss ibire muri alimentation kubera ko nyine ihura umuntu wese w'umukira bafite utuntu yiherereramwe nkuko nanje usanga ari ahantu nkunda gusohokera bavuga ati umuntu agira aze nkuba ari umuntu uvuga ati umukire wanje agira shike mwe murategura intebe yiwe y'icicero niyo jewe kubera kubanyakira neza ndetse barahari bakomeza guharira ndetse yuko umuntu atigeze ingo yabatakarije umwanya yamara umuhungu yavuze ukuri kuko yari yamubonye ariko nawe yasamaye ntiyashitse imbere batanze amakuru kwa nyakubaho kwakira amakuru kwa nyakubaho Ebana jewe Fisto atugira ibintu bitabaho araduhamagariye ubusa gahumwe ntibishoboka Ebana boss uko biri kose akazi reka tugahereza undi muntu uko biri kose reka akazi tugahinda umuntu kakamunaniye labuko mubigira akazi mugahuinde gashoboye ico gihe uyu muhungu Fisto karansa akazi erega buriya nimba amafaranga ataguteguriwe nturi buyajya kubera ko buri umuntu wese agira ibyo yateguriwe kandi reka nigisha kanu kamwe abantu babagabo mwese muko muranyumva muri kano kanya mwige kubumbwa n'ivyo mufise kubera ko bujya kugira itama ry'ibintu byinshi kenshi bizana ugwanko ndetse n'ikibi mwige rero kubumbwa n'ivyo mufise Imana ibahezagire bantu bacu twibereye iwacu Bujumbura ndetse muri kubona cyiteka basaba ko bisanzwe kuri Yakim Production igisigaye twirira show iyi sinema yacu bayise ndicuza mbega ninde yicuza iyo bari boss mukuru canke iyo bari Eric ninde yicuza canke iyo bari umugore bimeze bite ko bidasobanutse turaza kubisobanuka mu kanya bari budubisobanurire neza kandi biri bugende neza igisigaye ni wagwane mipipa kandi ndafise n'umwana w'umukobwa nkunda kuramutsa muri ino minsi yitwa Birinera yambwiye ngo nzore ndamukorera umuti ndamuvuga izina gusa kandi bire ndamaze kuvuga izina umenye yuko ijwi wanje rishika kure kubera ko ubwanje namaze kuriharanira ndi muto sindi gito ariko mumenye gusa yuko ubwatsi bwuma bukabisa ubundi agasobanuye filime zi Burundi icyakoze sikazima namaze gufata mikro ndetse umugabo yatashe muhira arigijiwe ndetse afise ndetse nk'akantu kagashavushavu kubona misozi ziwe zitagenda neza igipimo ariko gusa igipimo cyase bakereye kwica Eric gusa Eric yaje kurondera uyu mugabo kandi uyu mugabo nawe afise petit frère nawe tatangiye sinema abwira mama wiwe ati nakoze ikosa kuri petit frère wacu mbega yoba yaramuhitanye ko uyu mugabo ari cihebe turaza kubimenya ndetse umugore yaraje
yicarira muri saro, ariko umugabo yasizeho urukaratasi riko yafutiye wa muhungu yahaye indaro. Umugore rero uravye abona neza na neza wa muhungu yahaye indaro Eric niwe bacafye. Umugabo yari kararaba, umugore atangura kwibaza ati ibi nibiki? Sheri bebe Sheri uko niko bahamagara n'abakobwa b'Ibujumbura. Sheri bebe ya Sheri sweet darling we Sheri ingo bebe ari guhamagara umugabo ntari karitaba, ariko gusa uyu muhungu baramuhaye indaro. Reka twumvize ukuntu abisobanura. Rero umugore aterwa uyu muhungu n'umwe nahaye indaro kandi ariwe igipima bakeneye kwica. Utwo washize nje nabishize ngaha kubera so uwo muntu ariko araronderwa. Uyu n'umwe nahaye indaro. uvuze uyu n'umwe nakubwira ati hari umuntu nahaye indaro. Ari ngaha ego. Umugore ntazi ko umuhungu yagiye kare, aramubwishije ko ati uyu muhungu bariko bararondera naramuhaye indaro, ndetse umugabo araryoherwa kumva ko umuhungu ari ngaha. Urumva misi yica yoroha, ariko umugore ntazi ko umuhungu yagiye kare kubera ko yabonye yuko iyi nzu irimo abagabo b'ibicihe. Umugabo yinjiye yari hano nyereka ngo yarajyanye disi. Umugore ntazi ko umuhungu yagiye kare. Gucunga neza umugabo yaba amasigiye agafoto. Iyi foto yo yanje yageze ngaha gute? Iyi foto kiba mu cumbi wanje ngaho iwawe yashitse gute? No mumenya gute? Ivyo ndabizi yuko basi narakubare kutazuko kwa ino foto. Ko muri ino nzu tubona je nawe. Muri ino nzu turi babiri. Iyi foto yageze ngaha gute? Ariko gusa ntazi yuko iyi foto yazanye na Eric kubera ko Eric no bafise indi foto. Ico gihe rero niki yaravye inyuma, ndetse ni foto zibiri ariko zirasa. Umugabo biramucanze kubona ifoto zibiri zisa. Ico gihe byaramurenze asohoka, ndetse kubona umuntu bahaye indaro rero bakeneye kumuhitana. Umugabo akomeza kwitegereza ifoto, kandi urabona buriya yige guca yitondera, abaze neza, manza tuze. Namwe bantu mwese mukora akazi kanyu ka buri munsi, gufata umwanzuro bwishina mu mutima ndetse n'ivyiyumviro vyawe, ndetse ubaze n'abandi banatisi umwanzuro ni nyabaki. Prince ndabakeneye muhira. Sawa iminota 5 mube mwamaze kushikira. Ariko uyu mugabo ntari gusobanukirwa bino bintu. Ni gute ifoto yasanze mu cumba kandi nawe akafisa kandi gafoto, ariko gusa ntari uko arabitahura neza. Ni yandi bakubwiye ati ufata ubwonko bwawe manze ubwicarike ukora ikibereye. Ndetse b'abahungu batatinze mu ikorosi bahise batera muhira, bashika muhira bipoweye bukebuke, basanga umugabo uratuje ari poze. Labarabasha iyo foto niyo nari ntunze ngaha. Iyo nayo mwamuzi wayizanye ngaha. Menya gute boso? Twobimenya gute twebwe? Yayisize ngaha. Inde yayisize ngaha? Iyo foto wayisize ngaha ni wa muhungu yatubanye. Iyo foto wayisize ngaha ni wa muhungu yatubanye turarasa umwana w'umuhungu. Ego niwe yayisize ngaha. Gute byo bibaye gute? Byagenze gute? Ko mazi imisi ari ngaha. Kuko bambwiye ngo yaramaze imisi ari ngaha. Mwibarabara mumaranye imisi mu nzu ntukanapesirasi. Ni gute ivyo bidusobanura ko ari ngaha mu nzu? Yari ngaha mu nzu. Niwe kubwira urashobora kurondera umuhuru uri mu kwa. Nuko ari none we sinzi nubu ntibazi yagiye. Sinzi ko nibabwiye. Tuvanye ubunye. Sinzi ukundi ubabwiye. Shitse ngaha. Na ya foto. Unyumvira rero akantu kubwingira inda kugira inama rero ukumve. Nebe.
bano bagabo nakiri kiriyontu kiri bashiture baca biyumvira yuko ujya mungu nyene ku gipimo yaraje kwica no muhungu kandi ari karamurondera rero sinzi kiri bagira abakore mbega bari bufata uwo mwanzuro wo kwiyumvira yuko umuhungu yaje kumushaka muzugira muhitane. Ifoto ni ikintu gisanzwe gusiga ifoto hajya ntibisigura ko amabanga y'akazi bagiye kumugara bari guharira ku ntirekeye akazi je ndavyimba gushika ifoto n'ibintu bisanzwe gusa ahubwo twige ukuntu twashobora kumubona twige ukuntu twashobora kumubona. Iryo ni kosa wakoze gufata urupapuro uriko ifoto ikoroshira ngaha muri saro kandi ubizikari n'ibanga ari secret ryaje ry'akazi ico gihe abapampi baramushwaniye big deal. Irya biro iri hajya twayishiriye hiki irya biro twayishiriye hiki kuko katasinda kuzana ngaha barakureka bamene bishavuje. You are very wrong. Yeah. Yes. Okay, fine. Sawa. Guys. Asore. The next. Igikurikira. Nugupaga igikurikira. Nabishinze mu ngiro. Kandi biraza gushoboka. Nitwebwe kumurondera. Nitwebwe kumurondera. Nitwebwe kubikora kubera ko nta bandi bo kubikora. Iryo jambo n'iryo jambo riko ndigisha ugwaruka. Nitwebwe bo kubikora. Nitwebwe bo kubikwirikirana kuko nta bandi atari twebwe. Uko nukuri. Yeah. bivuze ngo uyu muntu mufitiranye isano. Bivuga yuko uyu muntu mufitanye isano ariko ntibaratara iryo sano n'inyabaki. Kubera iki mu nzu zose zo mu gisagara cya Bujumbura yaje gusaba indaro? Kubera ko uyu muntu yaje mu gisagara cya Bujumbura inzu zose ziri mu gisagara cya Bujumbura yaje gusaba indaro muri wewe ni kubera iki? Prince we ibuye riserutse ntibaricisha isuka. Ibuye riserutse ntigica isuka. Intango y'ubuhanza n'amasusu. Intango y'ubuhanza n'amasusu. Ni kumurondera ntibirimo. Tutegereza kubanza kumenya umuntu. Ubu tugiye kumurondera kumwica ntibirimo tugiye tumanza tumubaza tuyu muntu ni nyabaki. Ariko umure turi hafi y'inshuti. Umura turi hafi yawe nk'inshuti. Satira muhiri wacu. Ibaze rero umwanzuro bafashe ndahukunze mwibanga rikomeye cyane. Kubera ko abantu nk'aba ikintu baba bahita bashira mu mutwe yuko bagenda guhitana ndetse kurimbura. Ariko vyati ngo imbere ko dukora ikosa tumufate ariko gusa kumwica tumanza tukawuke. Tumubaza ati iyi foto nje nanje duhuriye ku iye sano. Bahisemo akantu k'ubwenge kudakora ikibi mu kindi. Kubera ko buriya umuntu ukora ikibi ntiyigera asinzira mu nshe. Umugabo ari hano ripoza kandi igihe kidatuje cyane ndetse ari kumedita. Ariko ariko iki kumaramaza ibyo mbonera mu isi ni ibintu bya mbere byakomeye cyane. Iyi si iraduhemukira mw'abantu mwe. Erega isi ni nziza twebwe abantu twaramaze kuba babi. Twihaye porogaramu n'Imana itaduhaye nk'iyi porogaramu y'ubwicanyi iza kubera ubukene. Porogaramu yo gusuzugura umuntu iza kubera ubukene. Porogaramu yo kurongora hataragera iza kubera ubukene. Erega hari ibintu tuba dukwiye kuza turabireka kubera ko n'Imana ifise ivyo dupangiye tukivuka Barundi. Reka nirenganire ugasanga umuntu afise umutima mubi ntazi yuko igihe yavutse yarafise agatima keza mugabo reka mare ko kwizina ka 18 atangure gukanura nawe ibinyamaswa muri we. Aha turi iwacu i Burundi wanga wavyemera ibujumbura ndetse nakundi ndetse igipima twihaye naho turisanzinga turisanga piva rakwirika Erika ari kumwe n'inshuti ye yagiye gushikako Isaha 9 harimo bimeze uko amasandu mbarakuze ndumva amasaha arakuze ariko nashobora kuza gukomeza kurondera mwene wacu ariko nashaka gufasha ufashe kurondera mwene wacu kandi turamukeneye. Uraza kuhamenya oya umunzunguruka ndaba oya ngo munzunguruka ndabe ko twavura duhura. Nashauza kurondeza gute na hafu twarayibagiriye. Uza kurondera gute na yafu turayibagiriye hahandi. Numva ari ikibazo gikomeye cyane kandi si kimikino. Mwibuka ko ifoto narayitegereje neza. Gusa ifoto narayitegereje neza ndamwibuka. Ariho gusa ifoto niyo batwereka ifoto afise imyaka 2 sinzi ko umuntu yobaga ifise ubwanwa. Iyo bayimwesha kwa finyo ni imosha ngo wavura umwibuka gasha. Abantu turahinduka kubera ko je ko wansize ugarutse haciye ameza birusanga namaze kuba mu diaspora kabiri. Kirikare nzi bikunze kugaruka hakiri kare. Reka ngende hakiri kare ndamuhiga higa hakiri kare kubera ko nzi kugaruka hakiri kare.
sawa ndagaruka ndakubwira ndagaruka ndakubwira ndabona wenga igihe cyo kujya ku ishuri gusubira ku ishuri kiriko kiragera ndabona igihe cyo gusubira ku ishuri ko kiragera uburuhuko buri mu guhera uburuhuko bari mu kugira holiday kare mu kurangira inji indwi kugira ngo amashuri atangure hasigaye kanu kiyinga rimwe kugira nyene amashuri atangure namenye kubera ko ndabe ko nuronka amahera yo kucenda kurundi reka ndabe ko nuronka amafaranga gusa niko namaze kubimenya gusa gatura ko nubigira nk'inshuti nziza ni ku support namubonye iriga kandi kwa ino sire ndababwira kandi kanu rero bantu b'Imana iyi si buri umuntu wese abakeneye ubufasha mu bimenye tuna kwishura reka tugire gutyo ariko ndabona amasaha akomeje kugenda reka nihute ngende guhiga mukuru wanje ndetse ndamukeneye kugira mama basi vyiringiro vyongere bigaruke kubera ko ubwiwacu nitwibwe kubikora urabe rero ikintu ngoma ndakubwira twebwe abantu dufise iyi mibiri idukoresha amafuti buri kanya ariko gusa ubufasha nico kintu cyambere mukwiye kwibandaho kubera ko buri muntu wese ari kwa inose abakeneye umuntu amufasha kuko hari intambwe umuntu atotera adafise mugenzi we kuko abarundi baravuga ati ngo igiti cumye cegamira kibisi kubera iki giti cumye cegamira kibisi kubera kiba gikeneye kubasi kuba kicihengetse n'imisi mikeye imbere yuko gikoroka namwe ubwiwanyu rero imbere yuko mugira ivyo mugira fasha umuntu uzi kameze nkawe kubera ko twese turupfa kumwe tugahambwa kumwe nubo gusa hariya mu rupfu gushira akantu k'amakaro ariko gusumenya yuko tujya mu kinogo kimwe kandi metero nizazindi nyene tugara kubanikire salama shaka ndakubaze uyu muntu wabumuzi kaye na kabunda baragafise abagabo bagashira imbere ubwa mbere ndamubonye uwo muntu na Dennis ubwiwe nta nuko anamuzi nawe mbona neza kubera ko na Dennis ubwiwe ntiyo vyemera ariko gusa mbwa turi mu ipavi rya gwati mvuze ipave kubera ko namenye amajambo y'amapave barakwereka ndetse bariko bararengana bariko barabahiga muri kano kanya ndetse babaciriye hariya mu modoka inyuma ariko ntibababonye aka kantu murakabonye mwabarundi mwe bari guhiga umuntu ariko umuntu ndetse abaciye ko ntibakanuye kandi bigira ngo barabona erega buri iyi misi itaragira ntibiri bukunde kubera ko no gupfa upfira igihe uterera imbere igihe nanje nafatiye mikro igiye kubera ko kuva 2021 no mu 2019 sinari bwo mfate mikro ariko kubera igihe nyene 2022 nafashe mikro umuhungu wiwacu muri kano kanya arabarenganye kandi bari ko baramuhiga kandi nawe ari kahiga bari gomba bamwice ubwo twamubona nk'urukiza rwahema mu kumubera ibisubizo ubwo ko twabona urukiza ndetse bakugongeye iki hari umuntu bagonze mw'iryo barabara uko niko twagiye tumusanga bagiye batera umuhungu ariko ararukaruka ndetse ifuza kugenda duhunga yo disi wa petit frere wacu Eric baramugonzagira impanuka babagabo bamugwako ariko ava amaraso kandi sibona banamuhitanye ico gihe bariko baragenda kandi yo namenye uburemere bigira kubana n'uburibwe bw'agahinda umuntu agendana na namenye uburemere bugira n'umuntu mawe kubana n'agahinda kari muri wene no kwicuza kudasanzwe kwa Innocent disi ico gihe umuhungu yaragonzwe baramupikuye rero barakwereka neza kandi abagabo bamuguyeho hari hagize icagiye cyo kumufata nivyo batuganiriza kandi yapfiriye mu maboko yanje mama yo mu maboko yiwawe uri busobanura ibiki yapfiriye mu maboko yanje mu makosa yanje yapfiriye mu maboko yanje ndetse mu makosa yanje umuhungu ari kwicuza kubera ko n'ubundi n'ivyo umuhungu yagiye kumushaka ariko ntiyabimenye kubera ko baramuhigahiga nawe umuhungu yagenda bundabunda ndetse mu mico gihe yarabuze n'intege yo ico gihe mama intege zaragiye disi umuhungu wawe yaje hano ndi umuhungu wawe yaje ndi hano ntugire ikibazo ndahari
nkeneye ubufasha 005 nkeneye ubufasha 005 turaje tubikwirikira dukeneye ubufasha disi mama bambwiye inkuru yuko umuhungu wiwe yapfiriye mu maboko ya mukuru we kandi byose byatubinaye uwo muhungu amakosa yiwe ndetse ico gihe baramugonze yari inkuru yatuganiriza ariko abwira mama ati jewe ndi umuhungu wawe ico gihe mama yakubise akano ko kugwa giturumbu kunyene yararavye mu Kirundi afashwe n'umutima nimufashe disi afashwe n'umutima ibaze kugenda uri umwana mutoyi ukagarukira mama umuteze ikindi gisanga naryo nerindi kosa turakwiye kuza turibandaho ico gihe yarasakuje umuhungu mama gwaye umutima ndetse waciye ufatirana umutima hafi na hafi mapema babikwirikirana disi kuri ko turangira sinema yacu umuhungu aricuza kubera ko yakoze ikosa rimwe babona binakirengagiza byo gufata agashukwa n'amarangamutima y'ubuzima agakora amakosa ndetse petit frere wiwe akamupfira mu ntoki kubera ko ubujuje bwo kudatahura ndetse mwari kumwe na Jessica basanga ko bisanzwe ibisikiri kuri Kim Production kwa rukwicuza nawe ntukora ikosa ngo wicuze kubera ko Imana yo kugirira nabi irakara nabi